dawe nawe ng'umukobwa wanje azarongorwa n'abatunzi abatunzi batazi urukundo. Umunyamahanga ashobora gusohora indirimbo dusanga kuri sitati y'abarundi bose bampostinga mugabo twebwe dusohoye tukagaragaza icyo turasabye partage umbenga umugeti ndasabye umpartage kuko ucumbenga akupartage umustar ucumurusha ikintu umbenga hari ikintu kinini agufashije atagufashije ntacyo zo kwimarira donc ntidukundana hagati yacu ntidushaka gufashanya hagati yacu ntitubikunda mbwa ntihagera igihe twumva ko ari iby'iwacu kandi en même temps na gouvernement ikabigiramo uruhara runini. Ni cya kiganiro nyene Icirore canje ni Mirror TV tukwibutse ko tukubera icirore kugira ngo nawe ubere icirore abandi. Uyu munsi rero tukaba twatewe iteka no kugenderwa n'umu artiste tuzi ku izina rya Aleta Aglaé bene ko bariko Aleta Aglaé akaba ari umuririmbyi w'umurundikazi. None nibaza ko ntarinze ndavuga byinshi we nyene twibwira mbega iyo bavuze Aleta babavuze Aleta ninde akora iki mu buzima? Aleta ni umuririmbyikazi w'umurundi akaba anatamba akaba akundana fashion akaba kandi bikorera n'utwiwe. Ego turumva ko Aleta ari umuririmbyikazi ego araririmba. None Aleta umwuga wo kurimba waba utanguye ryari? Natangiye kuririmba muri 2010 niyo nasohoye indirimbo yanje ya mbere mugabo sino natanguye kuririmba à 10 ans nanagiye muri chorale hama ndabibandanya nari umwana mfite 10 ans urumva sinenzi icyo kuri ibyo ndakora icyo nzi gusa nakunda kuririmba naco ndabihagarika hama nkuze mfite 15 ans cyanda sohoye indirimbo yanje ya mbere nabyo ndabihagarika ariko ncanja muri monde ya live cananguragira canja muri musique ya mbere à 17 ans 18 ans ma musique ko namadem bon muri kija muri musique nina cemenyera kuririmba ku instrument cananguragira karaoke donc aho ntango kurimba karaoke naciye mpagarika gusorizi wanje mugabo en 2018 cyangwa se urakurinda iwanje 2019 2020 rero urana bibirimo 100%. Ubu uri determine nyene gushika kure ataguhagarika yawe ntaguhagarika. Mbega Leta ko uri umuririmbyi kandi umuririmbyikazi w'umurundi Burundi turakunda kubona ko umuziki w'Uburundi utera imbere cyane abarundi umuziki ntibateye imbere cyane ntibazwi cyane none ku bwawe baza ko ari kubera iki koko biki kugira ngo batere imbere mutere imbere mwebwe? Haro byinshi byo kogwa hariyo d'abord yuko abarundi twebwe nyene twifuze gufashanya kuko urazi yuko iyo umurundi asohoye sico kimwe n'igihe nk'umunyamahanga asohoye indirimbo umunyamahanga ashobora gusohora indirimbo dusanga kuri sitati y'abarundi bose bampostinga mugabo twebwe dusohoye tukagaragaza icyo turasabye partage umbenga umugeti ndasabye umpartage kuko ucumbenga akupartage umustar ucumurusha ikintu umbenga hari ikintu kinini agufashije atagufashije ntacyo zo kwimarira donc ntidukundana hagati yacu ntidushaka gufashanya hagati yacu ntitubikunda mbwa ntihagera igihe twumva ko ari iby'iwacu kandi en même temps na gouvernement ikabigiramo uruhara runini kuko ndabwire afite gouvernement n'umubyeyi umubyeyi atagushikiye nta migisha uronka ni ibintu ukora ntibitera imbere donc ahanini ni uko gouvernement nasiga abarundi dushira imbere iby'iwacu tubiha agaciro gusumba ibyo hanze c'est bon twakunze twumva indirimbo zo hanze zitwinspira ni sawa kutuzivuze mugabo ntizigire ikibanza kinini gusumba iby'iwacu. Aleta arahimiriza abarundi cyane gushigikiranira kugerageza kugira ngo umuziki wacu utere imbere tukabafasha guposta izo ndirimbo nazo zikamenyekana. None Aleta tutarinze turaja kure urafise umuntu
akurespira akwinspira mu muziki ukavuga nti je uyu muntu ndumva ko ampimbara nanje shaka kumera nkawe? Bon, musicalement parlant, mu Burundi, je veux dire. Mu Burundi, nakuze shaka kumera nka Kajani, bien sûr. N'umugore azi umuziki, awukunda kandi yawukoze neza. En tout cas, nimba ari umurundi atamuzi canke atamurespekta en tant qu'artiste, nuko atazi histoire y'umuziki w'u Burundi. Kajani ndifuza gukora umuziki neza nkawe canke peut-être kumusumba mugabo en tout cas c'est une inspiration. Okay, Kanjanine mu bisanzwe je numva ngo yarahagaritse ibintu by'umuziki. Yego. Muri aba bariko bararirimba bino hari uwo wovuga nti uretse Kanjanine hariho uwundi kwa meme numva yuko afasha nyubaka ariko araririmba? Abartiste bose abarundi kazi bo mu Burundi barafise ikintu ndabakundira. Mugabo uwo ngira mvuge si ubu cyane ko nawe asa n'umuntu yahagaritse mugabo akaragaruka. Je nakuze nkundasha indirimbo ukuntu nkunda Chanel Chanel ndamukunda aririmba neza yarabikoze naho nkukubye so arabikora kandi antuka ndifuza nshobora gukorana nawe vuba kandi ego mu kugerageza rero gusozera kino kiganiro cacu leta yatwibwiye aratubwira ibyo akora rero twarabonye iyo clip yasohotse. Yego, mbega yitwa gute tuzi? Yitwa Niwe Nifuza. Ego, Niwe Wifuza. Rero iyo clip yarasohotse ubunye iri kuri YouTube iriko irazunguruka, none hariho nk'abantu bakubona muri clip bakumva bakavuga nti ishobora kuba ari montage. Bobacishirizamu bakumva nti réellement uyu muntu n'umuririmbyi koko, kaducishirizamwo tukabona ati c'est vrai niwe. Hasha ndamukunda akanyemerera niwe nkunda niwe nkunda niwe nifuza dawe nawe ng'umukobwa wanje azarongorwa n'abatunzi abatunzi batazi urukundo ngirente ndeka mawe nikendere ndeka dawe nikire narabonye umutima wifuza mujyanyine singisubira inyuma mujyanyine. Merci beaucoup. Indirimbo sinzi ingene twasanze ndagufana ndayikunda hariho agapassage koko abonye narabonye nabe umutima wifuza nujyanye uzona mune kwimeje ndekuririmbe ndasabye emwe nahazo bari muri 2040 izo bigihari kandi nzikuririmba n'umutima mwiza. Ego tubyumva. Bon, reka rero turangiza iki kiganiro cacu ni Cirore canje tukaba twaronse umutumire yitwa Aleta Aglaye ni umuririmbyi kazi w'umurundi. Turabatumiye gukurikirana indirimbo yiwe yitwa Niwe Nifuza iri kuri YouTube. Hama Aleta kumbura afite abantu bariko baradukurikirana bafite ico ushaka kubwira abariko baradukurikirana kuri Miro TV. Ego nashaka kubasaba mubandanye mushigikira umuziki ndundi mushigikire abakobwa turi mu muziki ndundi kwa tubake kandi muturonka soutien ikwiye kandi muje kureba indirimbo yanje muyirabe muyipartage kandi en plus mubandanye mushigikire Miro TV kuko izese baragaragaza gushigikira abartiste n'abikorera utwabo bose. Ego murakoze cyane rero mwakoze kudukurikirana kuri micro ni Mirka umutumira akaba ari Aleta Aglaye hama kuri uri karafata ama image ni Jado Good Trip mugira ibihe byiza.